Inshuti zanje abakunzi munkurikira kw'isheni ya YouTube Daniel Mugisha. Iyi ni isheni Daniel Mugisha ni isheni yanje bwite ku mazina yanje, ni isheni officiel, ni isheni yo gutabariza. Iyi ni isheni cane cane ikunda gutabariza abahuye n'ivyago, dukunda gutabariza abigeme n'abahungu bishobotse ko atari benshi bari mu bihugu vy'Abarabu bakunda guhura n'ivyago bitandukanye. Uyu mubona ni mushiki wanyu canke ni mwene wanyu yahuye n'ivyago nk'ubu vy'Abarabu tuje kugira ngo tuvugeko. Aratabarizwa kandi amerewe nabi kandi cane, ni ukuri amerewe nabi kandi cane gose birenze uko muvyibaza. Yitwa Ciza Rahma. Uyu ariko atabarizwa n'umuryango wiwe kuko wewe ntashobora kuvuga kuko ahari nta n'uwuhazi, ntidushobora kuvugana, nta makuru yiwe dufise. Niyo mpamvu atabarizwa n'umuryango wiwe. Ni ukuvuga ko ari umuryango rero utabariza uwabo yatwawe gukora mu bihugu vy'Abarabu, muri Arabia Saudite. Gushika iyi saha n'umunota ntibazi uwabo iyari. Uwo muryango usaba umuco kw'ishirahamwe ryamurungitse gukora muri Arabia Saudite. Bino naba nabivuze, aya makampuni, aya ma agence arungika abantu muri Arabia Saudite, ararungika umuntu yagerayo yamara aja amezi 3 ya mbere, yamara gukorera inoti bakazishira mu mufuko, bagaca bamwibagira, ntibongere no kuvuga na gatoya, ntibongere no kubaza ngo amerewe gute, yariye, aracariho. Ubukira kubacira amafaranga yabo gusa amezi 3 ya mbere, ntibongera kwibuka. Niyo batabaza ntibakwishura, ahubwo barakuryagagura. Iyi nkuru rero irababaje. Agence yamurungitse ngiyi yitwa, nimubibona neza ngiyi, ushobora gusanga nawe warayiciyemwo ntavyo nomenya. Ngiyi agence yamurungitse. Ariko rero mu nkumbye tuduge ido n'ido. Uyu munyagihugu nabwiye ko yitwa Ciza Rahma, ni umukenyezi, afise imyaka 38, arubatse, afise abana 4. Rahma avuka ku mutumba wa Mvugo, ni muri komine Nyanzarake, ni intara ya Makamba. Uwo mukenyezi yagiye kurondera ubuzima mu gihugu c'Abarabu muri Arabia Saudite kuva mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023. Ni ukuvuga ubu ararengeje umwaka agiyeyo, ariko ivyakurikiye birabaje cane. Ni ukuvuga ngo mu kugenda yarungitswe n'iri shirahamwe naberetse rya Recrutement Agence Burundi, rifise icicaro muri quartier industriel mu Ngagara, hafi y'ahari ishure ry'igipolisi ENAPO. Werekeza kuri Shanike, abatari bake muca muhabona, abariciyemo n'abatariciyemo muca muhabona. Werekeza kuri ENAPO, ni mu gisagara ca Bujumbura indani. Nk'uko bishikirizwa n'abamutabariza, uyu Ciza Rahma akigenda yashitse neza mu gihugu ca Arabia Saudite amahoro, ashira atangira n'akazi. Imbere agezeyo aranavugisha umuryango wiwe yasize mu Burundi kuri telefone, ababwira ko yashitse, abwira wiwe ko yatangiye n'akazi wanashaka. Ariko haciye ukwezi kumwe atangiye akazi, ni ukuvuga mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2023 nyene twababwiye yatangiriyemo akazi. Uyu muvyeyi w'abana 3 afise imyaka 38 twababwiye, abana 4 murantunga, yaranarungikiye abavyeyi biwe amafaranga y'umushahara w'ukwezi kwa mbere, kandi uwo mushahara mu kuwurungika yawucishije mu ikampuni yamurungitse, iyi twababwiye
Recruitment Agency Burundi, ariyo yiyi muriko murabona ngaha. So, rero kuva arungitse umushahara w'ukwezi kumwe akawucisha mw'iyi shirahamwe yamurungitse Recruitment Agence y'u Burundi, ntarongera kuboneka. Ibi nivyo nabateguriye kugira ngo ndababwire uko vyagenze. Ni inkuru ndende murihangana, ariko n'ukuri biteye isoni. Mwama agence mwe murungika abantu muri Arabia Saudite, za murikubita gashi. Erega nubwo mwaba mufise abantu benshi babarondera, n'amafaranga babarondeza uko muyegeranya niko muba muzi ko bazobarondera. Kubera iki mutora inoti mwazitora bagira muri Arabia ntimwongere kubaraba n'iyo ryahumye, mukibagira yuko ari mwebwe mwabarungitse. Iyi nkuru ngomba ndayihe umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu, ndayirungike n'ahantu hose hashoboka babone aka kamaramaza. Hariho 50 miliyoni mutanga muri BRB mwishingira abantu murungika muri Arabia, ati nibagira ingorane muzokora muri ya mahera mu kubazana. Nibakore, leta nikoremo rero muri za 50 miliyoni bamurihira atahe nimba kiriho. Havugwa vyinshi ariko muraza ko biraba, mumbabarire vraiment, mba numva nyine umutima ubabaye nkumva sinobura icyo mvuga, ariko hari n'ibintu umuntu yumvira kumva birarenze. Abantu baheruka kwakira amafaranga gusa kubera indangari, ntibongere kwiyumvira abana b'u Burundi bagiye guhura n'ivyago. Niwe ntibazi ko abara bari babi, udakurikiranye umuntu wawe umwarabu umutelefone gusa telefone imwe, kuko nabo barafise amategeko. Ucumva ati wa muntu arafise abi wabo, ntibongera kumuryago mu muntu. Je maze kubigirira abantu benshi, murantunga inkuru ndayibandanya mbaye butandukire. Je maze gutelefona abantu benshi nkamusaba nimero ya sebuje gusa nari nabuja, nkamuha message gusa, yumvise ko afise abi wabo, ko niyamwica canke agira ivyago bazomuburana bazomukurikirana, we nukuri kw'Imana umuntu acaronka amahoro. Umwana agomba nzobazanira abantu nk'aba bashingira intaye kw'ishene ya YouTube yanje Daniel Mugisha, bababwira abantu barose amahoro kubera telefoni gusa na telefoni bose wiwe canke message audio yonyene gusa. Barya abantu niko aya majansi ari mbwebwe atabakurikirana, nta vyago muhura navyo, ariko n'indangari gusa bikundira amafaranga. Vraiment nta na message kweri. Okay, reka mbandanye murantunga. Irandega nkumva nyene wapi kweri. Ndabwiye yuko nyuma yaho rahamageze muri Arabia Saudite yashoboye kurungikira umuryango wiwe amafaranga y'ukwezi kumwe. Mu nyuma Ciza Rahma yarabwiye abo mu muryango wiwe ko uwamuhaye akazi ariwe bose wiwe mu kibanza yashikiyemo uwakorera ko batariko barahuza neza, ko babanye nabi, baguma bamuryagagura. Uko vyakurikiranye Ciza Rahma yarabwiye abiwe ko yavuganye na rya shirahamwe rimwe twababwira ryamurungika ryo mu Burundi, ryamurungika kugira ngo bamufashe ahindurirwe umukoresha, ahindurirwe inzu. Ariko muri iryo shirahamwe ngo bamwishuye ko bitokunda, ngo kubera yuko umukoresha wiwe ariwe bose wa Ciza Rahma atokwemera guhomba amafaranga yamuguze muri iryo shirahamwe. Please reka nababwize ukuri, iki ni kinyoma cyambaye ubusa. Mu masezerano bajya barabo bafise, iyo agutwaye mu mezi 3 ya mbere mukaba ntimurumvikana, urasaba ko baguhindurira inzu, bakaza bagutora bakagujana mu yindi nzu, bagaca mu wundi mukozi, kandi nari iryo shirahamwe ntirihomba kuko bafise abandi bakozi. Mushobora kudashoboka agashoboka n'ubundi. Kumbure iyi agence yabonye uwa mbere barananiranywe, n'uwa kabiri n'uwa gatatu, baravuga ati n'uyu ko baraniranye reka dufonse abakwiza amezi 3 hanyuma duce amafaranga hanyuma bazimenya. Niyo mpamvu ndababwira ngo bakobwa mwe, je nama ndababuza gutoroka, nama ndababuza gutoroka, ni bibi cane. Mugabo ubonye ahantu nkaha vyanse hakiri kare, na jewe no gufasha gutoroka.
kandi iramaze kubifasha abatari bakeya. None ugowe ukitura bose yawe ntagufashe, toroka, genda amezi atatu atarakwira babanze bahombe, ntuzurindire ngo amezi atatu ahere batakwitayeho, ntibakwitabe, ntibagufashe, ca utoroka. Burya mu bose wawe ntanagukurikirana, nta n'ivyo uzi, haba hahombiye ajansi yakurungitse, yase kukwitaho kandi yaka kubitaho, nawe ca utoroka uyikomeshe ihombe, hanyuma umubosi bamuha uwundi mukozi, nibaze barabitaho, nanje uzotoroka inyuma y'icyo gihe nzobabara, nzonamwirukako na jewe, mugabo kuki bafata nabi eh? Mbabarira nagira mvuge nabi ariko ndihanganye, nagira ndabatuke ariko je sinkunda gutukana, mugabo arigengera ahantu nkumva nyine umenga batuka vraiment eh. Okay, aho nguko rero yarabwiye yuko yarabwiye yuko batabanye neza, hanyuma bamubwira yuko umubosi ngo atokwemera guhomba amafaranga yiwe, ariko ntiyari guhomba kuko bari guca mu wundi mukozi. Mu nyuma rero ibintu uko vyabandanije, haraciye iminsi mikeya umuryango utariko uratora Ciza arahama kuri telefone yiwe ngendanwa, kuva mu icyo gihe cy'ukwezi kw'icenda, mu kwezi kwa cumi na kabiri mw'uwo mwaka nyene uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, niho bamutora kuri telefone haheze igihe kinini, muravyumva namwe, amezi atatu, hama bamuvugishije abishura ibintu bitajanye n'ivyo bariko bamuvugisha, ivyo bariko baramubaza. Bobo baciye biyindi shusho, barahana bashiraho parallele, barumviriza bose, bacumva yuko Rahma kumbure atoba akomeye, yoba yarwaye nko mu mutwe, kandi mu by'ukuri ivyo yabishura ngo barumva yuko atoba akomeye. Aho niho rero uwo muryango wiwe wacize Rahma batanguye kugira ubwoba ku muntu wabo, baca baguma bagerageza uburyo bomuronka, baja kuri ofisi bababaza, ntacyo bababwiye, ndavuga ajansi yamurungitse aha muri NDCR. Baciye batekereza, hanyuma izi minsi kuko batangiye kumutanga telefone yiwe, eh, mbere wanashaka kuva bamubuze gushika uyu munsi ntibongeye kumutara ku telefone, ariko umuryango wiwe ntiwaviriye mwaho, baciye bigira inama yo kwitura ibiro vy'ishirahamwe iri twababwiye ryamurungitse rya Recruitment Agence Burundi. Hanyuma bamaze kuryitura, eh, iri shirahamwe ryarungitse uburahama kugira ngo ribasigurire, hanyuma ryashirahamwe nta kintu na kimwe ryigeze ribafasha ngo ribabwire ivyashikiye uwabo, ko yoba ahari canke atahari, ariko ikintu babwiye ati mwebwe uko biri kose mumenye ko uwanyu nimba mutamuronka yoba yaratorotse aho yakorera, yoba bavyemeje kuko nabo nyene ngo ntavyo bari bazi, ngo yoba yaratorotse aho yakorera. Aha niho ibintu vyose vyugariye. Wowe uvuga ngo yoba yaratorotse aho yakorera gute, kandi ufise umukozi wawe muri Arabia Saudite, ufise nimero za bose uwo muntu akorera, nagira uratelefona ujya mukozi, ugatelefona na bose ko ari babiri, ukumva uko bimeze. Umukozi umubuze ugatora bose umubuze ukagenda muri leta ukabivuga, bakaguha iyindi ya nimero nshasha, kuko ajya amashirahamwe ari agreye hariya, urumva uragenda ugasobanura nimero bakayiguha. Ariko babajije impamvu, uwo muryango barahama ubajije impamvu abarongoye iri shirahamwe batigeze bakurikiranira hafi impamvu Ciza Rahama atabandanije kurungika amafaranga yaca muri iryo shirahamwe, baca babwira yuko borindira gatoya, bikarangira
borindira gatoya kugira ngo bitohoze ariko vyaciye birangira batabakiriye. Urumva barabarindiriza, rindira ejo, rindira hirya y'ejo, rindira yamaze igihe kinini, n'ubu baracyari muri rindira nk'uko muza gukomeza kuvyumva ngaha. Umuryango wa Ciza Rahma namwe murumva ubuze uwanyu, ndanabashimira ntibacitse intege, bagumye bitura ishirahamwe Recruitment Office Burundi kugira ngo bamenye neza ivyashikiye uwabo, nimba agwaye apfume atahanwa mu Burundi, kugwarirayo bamubone, ariko nta nyishu barahabwa. Bino ndababwira bamaze kubikora inshuro zitanu kandi ntibaba hafi y'iyi ntuzenya ya agence iba ngaha muri quartier industrielle hafi ya Onapo werekeza kuri Shanike. Oya, baba kure, bariga bakaza bagaturira itike. Bamaze kubikora inshuro zitanu baza kuri ofisi, ariko nta na kimwe barabafasha. Inshuro zitanu baza, nta na kimwe barafashwa kuri ya agence iri ngaho. Ubu rero bigeze imiryango baragerageje kuvugana no gusaba uwurongoye iryo shirahamwe ko yobahuza basi n'imiburiburi n'umukoresha wa Rahma ubwa mbere, kugira ngo bamubaze iyo umwana wabo bari bamuhaye nk'umukozi ari. Ibi ntibabikoze, none bizokorwa nande? Kino abantu barabwiza ukuri, ntimugifate minenegwe, ni ikibazo kinini. Nimba iyi shirahamwe ofisi Recruitment Burundi ishobora kurungika umuntu, Agence Burundi ishobora kurungika umuntu muri Arabia Saudite guca amafaranga akagenda akagerayo, umuntu yazimira ntibashobore gukontakita bose wiwe, iyo shirahamwe rimaze iki? Leta y'u Burundi ntimwoca muri futa rikavaho? Erega ntacyo rimaze. None abana b'u Burundi barungika ngo bagende kugwayo, ko mwebwe mwabahaye lisanse kugira ngo bafashe abarundi bagende muri Arabia Saudite gukorera amafaranga batunga imiryango. None bagwaye ntibavuzwa, bapfuye ntibahambwa, ntibatahanwa guhambwa, kuko urupfu ntirusezerana. Ibi biri mu masezerano mubwirizwa ko mwarahanye. Niyo mpamvu dusaba yuko bantu banje, leta y'u Burundi niwe muvyeyi iba yatanze lisanse kw'iyi agence igomba gukora ibi bikorwa. Hari n'amasezerano bahana yababwiye ko batanga kosiyo ya 50 miliyoni bakazishira muri BRB kugira ngo memba wabo niyagira ibyago muri Arabia Saudite bakoremwo mwayo mafaranga baca muzana mu Burundi. Ibi bintu umushikiranganje Albert Shingiro, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, yarabivuze kenshi vraiment no mw'imbisi yarabisubiyemo. Ijya kosiyo batanga niyo iyo umurundi ahuye n'ivyago ari muri Arabia Saudite baca bakoramo bakamuzana. Kumbure niba batari barabimenye, ubushikiranganje bimenye ko uyu muntu atahari. Ciza Rahma nimubazi agence iyo yamushize, ko umubose batamutelefona, none ntibamutelefone. Hari amakuru dufise y'ibihuha bavuga ngo yoba apfunzwe. Upfunzwe baramuha telefone mu kwezi rimwe, agatelefona nimero imwe canke zibiri zo mu muryango canke umwana. Ibi biremewe muri Arabia Saudite. Ku bapfunyiwe murabizi, je sinafungiwe mbwa amakuru ndayafise kandi ndabizi neza. Ibihugu vya Arabia ni nk'ivy'i Burayi na Amerika, ibi systeme ni zimwe. Baraguha telefone, izi telefone za fixe, ugashiramo nimero zawe z'umuntu utelefona, baguha iminota nimba ari 10 nimba ari 30, ugatelefona ukavugana na famiye. Ibi turabizi. None woca usigura gute yuko
uyu wewe badashobora kumuha aya mahirwe yuko batoma amahirwe nimba apfunzwe akavuga nabi iwabo vyumvikana yuko ku- ashobora kuba yahuye n'ikibazo canke aba bakantu bamwitaho vrema birateye isoni wanashaka n'ukuri ni n'akamaramaza birirwa baratora inoti gusa bakazinga inoti bagashira mu mufuko bakibagira ko abana b'u Burundi bakeneye kubaho uwo umuntu mujanye muri radiyo ugaca umutaye nk'utamwiwese umwana nk'uyu umuvyeyi w'abana bane vrema okay murantunga hari ibintu nyene ngira hano ngo biranambabaje uwurongoye iri shirahamwe yararondewe ariko sije namurondeye mugabo baramurondeye abaduhaye amakuru baramurondeye nabo kugira ngo babaze ibijanye na Ciza Rahma yarungitse muri Arabia Saudite yaremeye yuko Ciza Rahma amuzi kandi yamurungitse muri Arabia mbere yarungitse n'ishirahamwe ryiwe ariko abajijwe ko azi ivyashikiye Ciza Rahma yavuze ngo Ciza Rahma yaratorotse ati turafise umukozi abizi ari muri Arabia Saudite ariko amaze gusabwa ko yoca afata ujya mukozi abizi akamuhuza n'umuryango wa Rahma canke akagenda aho Rahma wumva afungiwe bagasaba telefone agatuma avugana niyo yoba ijwi rimwe gusa canke ijambo rimwe n'umuryango wabo wumve ko ariho ntiyavyemeye yishuye ko arivyo barimo rindira gato kera jewe nkigura telefone naguze telefone ya Firisere abantu ba kera muca muvyumva naguze telefone ya Firisere waratelefona muri ya Firisere ukaza wumva ngo rindira gato ngo ubutumwa bwanyu buracatunganywa aha abantu baguze telefone muri 2000D nkanje baca bavyumva naguze 2000D vraiment naguze telefone 2000D nkiri kadogo ariko ndayiguze kwe narakunda telefone naratelefona muri ya Firisere ariho Motorola zari kumwe na Vodafone ibi Motorola birebire bifise antenne vyera naragitelefonako muri Afrisere twagura amakarite simu ngaho impande ya Besere nimba muhazi imbere ya Sokare ya Silence hino ya Pagdance niho Afrisere yakorera itaraba tempo tugatelefona ngo rindira gato ubutumwa bwanyu baracyatungana ngo rindira gato ngo ubutumwa bwanyu ngo buracatunganywa ngo rindira gato ngo ubutumwa bwanyu ngo buracatunganywa kurindira gato ngo ubutumwa bwanyu ngo buracatunganywa ntibaca bavuga kurindira gato ubutumwa bwanyu buracatunganywa rindira gato ubutumwa bwanyu buracatunganywa nuko baguma bavuga niyi rero agency recruitment agency Burundi nayo nyene niko imeze rindira gato ubutumwa bwanyu buracatunganywa kuko uri hariya muri Arabia Saudite avuga ngo ibi bintu turacabikurikirana umuntu kuva mu mwaka wose uraheze ari wabo batazi yari munyumve neza kuva mu kwezi kw'icenda niho barungikiye ukwezi kumwe none umuntu apfuye mu kw'icenda ubu ntiyaboze ntiyabaye umuyonga niyo wambwira ko bamufashe ntibashobora kumara umwaka baramufashe bataramuhita ikintu atahe kuko ni procedure turabizi ariko mugo nta mwaka wohera yarafashwe apfunzwe bataramurekura zamurike bukapfurema rero ibi vyarindira gato ubutumwa bwanyu buracatunganywa nimba mudashoboye gufasha abantu nukuri nimuduze ibiganza hariho amashirahamwe ariko arabikora neza hari ishyirahamwe nahora nidogera kera ritafasha abantu mugabo mu imisi ko rirabikora neza sindarivuga kuko ryaragerageje kwikura intuzenya uyundi muntu nshimira rero mu ibintu ni ambasaderi w'u Burundi muri Arabia Saudite reka ndanamusabe ko n'iki kibazo gifata mu ntoki kuko mu imisi ariko arakora neza hari hagenda nanirwa rimwe na rimwe mugabo maze kumva abantu benshi n'ukuri usanga bamwituye akabumva kandi vraiment ambasade y'u Burundi muri Arabia gerageza mwagura ibikorwa murondera abantu bakira amatelefone barenga umwe kuko
ubwo buryo mukoresha murigora mugabo ni bukeya kuko n'ubundi abana mutakira, ariko ndashima ukuntu muriko murakora kuko jewe ndibuka ndibuka 2015 ngitangira gutabariza abantu muri Arabia Saoudite ubwa mbere 2016 2016 eh, baridogera ambasade kutabitaba ntibaronka nimero yayo mugabo ubu vraiment ubu biratandukanye na kera, turabishima rero. Kuraje kandi mugire ingufu mukomeze mukurikirane, ese mubafasha na Rahma tukamenya ahari kandi mukamufasha agataha, mwamukoze vraiment, turasabye nkuko umuryango wiwe uguma usaba kandi afise ubwoba biturutse kubera ko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu mwaka uheze uwabo atareka aboneka aboneka kuri telefone mu gihe bamuheruka ubwa nyuma kumva agwaye mu mutwe, bavuga bati bifuza kumenya ibyashikiye iwabo. Please, as Daniel Mugisha nanjye ndasabye agence y'ubufasoni tubimenye, ambasade y'u Burundi byibuze ibijemwo uyu muntu tumenye ibyiwe. Mumbabarire natandukiriye banye nuko mba numva ko bindenze. Ego mwakoze, nshimiye abantu mwakora iki kiganiro, ariko ndangize nsaba leta y'u Burundi ko n'ikibazo gifata mu ntoki kuko umuvyeyi amajanse yo yironderera amafaranga, abonye aronse amafaranga nta bindi arondera. Muze murafatira ibihano umuntu arungitse umuntu ntamukurikirane, muce mumwugarira ajansi yiwe, mu muca amande menshi, bazogwiza abakozi bakurikirana ibibazo kuko hariho umuntu anakurikirana byibuze ukumva ko byananiranye bakurikiranye. Wewe usigura gute ko umuntu agenda agaca nk'akayabo ntibanakurikirane ngo aragwaye, nk'ubu babwiza uvuga ati yaragwaye mu mutwe, arapfunzwe, yaragwaye, aratashe, yahuye n'ibibazo ibi, ariko ibyo bisa nk'ibyo bavuga. Umuntu umuvyeyi w'abana bane, ibaze ko umuvyeyi yamuvyaye umunsi ariko yumvira gute, hani mu gusara. Umugabo yari yitonga akamurungika muri Arabia ngo agiye gukorera amafaranga bubaka inzu canke bagurira iyindi, ugaca umukorera ibintu nk'ibi wumva utamuhemukiye? Kandi baguma bavuga ngo uzana amahera, uzana pasiporo, uzana mirongo tubajane muri Arabia, mu maramara gahoro. Ibi birambabaza. Mwakoze bakunzi banje, abumenya byinshi kuri iyi agence ndumva ngomba kubikorako ibiganiro byinshi kuko ubu n'ubuhemu. Hariho nimba mugomba ko tubamamaza mu bugizi bwa nabi tuzobamamaza, ariko sinumva ko ari umuntu weza guca muri iyi agence aja muri Arabia bumva ko n'umuntu agiye batongera no gutelefona ngo baze ko abayeho. Icyo mwomenya cyo muze mugende muri Arabia muzi yuko abenshi bagerayo, bageze muri Arabia agaca hababa, bakigerayo gusa agaca hababa, ntibongera gukurikirana, bagenda ari sawa, imiryango umenga akaba yakamizwe n'ingoma. Muzoze muragenda mwitonze mubanze kuri amagence mwinjiriramwo, hariho agence zidashoboka nk'iyi vrema kuyica muri kwiyahura, ni kwiyahura. Hariho abagerageza nama mbona kandi bamwe bamwe nama ndababwira ngaha, nzobakora umunsi umwe video ndababwire ama agence meza, nzobasangiza n'intahe z'abantu bamwe bamwe bavuga ati je agence yantwaye bimeze ukuntu ukuntu uku, ndanabahamagariye ko musanga inbox bafise amatemonyage meza, ubundi twese tuvuga ibi gusa tuzivuga n'ibyiza by'ama agence yabajanye abitaho canke yakoze ibyiza muyashimire, n'ibi ni byiza. Ariko ndakeneye n'abaza kugaya nk'izi agence zapfuye nabi ataco zimaze, zozo gusa zifise indangari inda ndende yo kwiyegeraniriza amafaranga. Umuntu yagera muri Arabia bamara amezi 3 bamuha amafaranga bagaca bamufata nk'akayabo. Ibi birababaje cane. Yego nizere ko bagiye kwikebuka. Mwakoze, ndangije nshimira mwese mwakora iki kiganiro, ndangije nsaba umushikiranganji
w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu Roberto Shingiro yuko yofata kino kibazo mu minwe. Nukuri, nukuri iyi nkuru ndaza kugerageza ndayishire kuri ahantu hashoboka hose bayibone, kuko ntivyumvikana ko umuntu ashobora kugenda nk'akayabo. Oya, byumvikana. Ndabibemereye, ndaza kugerageza ndayitanga ahantu hose hashoboka. Ibi ntivyumvikana. Bidakunze nimba iya agence idashobora kuvuga icyo umuntu yabaye, berekana neza ko niba afunzwe bitume bayugara ntikimaze. Mwakoze.